King of the Africa Mohamed Salah. Amashimwe kuri Mohamed Salah, umukinnyi wa kipe ya Liverpool FC. Amakuru arimo avugwa kuri uyu mukinnyi rero wabaye mu ikipe ya Liverpool FC, akayifasha ibintu byinshi mu mikino yitabiriye, yaba ya Champions League, yaba ya FA Cup, yaba ya Shampiyona. Uyu mugabo rero Mohamed Salah mwamenye cyane ku izina rya Mohamed Salah, akaba ari umukinnyi wa Afurika, ikipe ya Egypt, ikipe ya Misiri FC. Uyu mugabo rero mwamenye mu ikipe ya Liverpool FC, yayikuriyemo amazemo imyaka irenga 15 ayikinira, ayifasha gutwara ibikombe bya Champions League, ibikombe bya Shampiyona, ibikombe bya FA Cup. Uyu mugabo rero ni umugabo w'ikirangirire ku isi, niwe waciye agahigo mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ari we wa mbere watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'umwaka w'2025. Uyu mugabo rero akwiye guhabwa icyubahiro nuko arimo atagihabwa hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Bivugwa ko amakuru avugwa ko Mohamed Salah agiye gutandukana n'ikipe ya Liverpool FC. Ikintu ngo barimo gupfa nuko batamufata neza, aho Ego Ekitike arimo guhabwa umwanya iminota 90 akina, ariko Mohamed Salah bakamwima n'iminota 5 y'inyongera. Uyu mugabo rero aho yabinyujije kuri Instagram ye, urukuta rwe rwa Instagram rwe na TikTok, yavuze ko agiye gutandukana n'ikipe ya Liverpool FC, aho itamuha icyubahiro, ntabwo imuhanga umwanya wo gukina, wo kwigaragaza, ahubwo bakamushinja amakosa menshi. Rero bafana ba Liverpool FC, nizere ko iyi nkuru muri kuyumva, aho umukinnyi wanyu, umukunzi wanyu Mohamed Salah agiye gutandukana n'ikipe ya Liverpool FC. Ese Liverpool FC niyo ifite amakosa cyangwa se ni Mohamed Salah ifite amakosa? Mu minsi ishize mwamenye ko yahagaritswe imikino 2 adakina n'ikipe ya Liverpool FC, ngo ku magambo yatangarije igitangazamakuru cyo mu Bwongereza, ngaho amagambo yavuze atashimishije abatoza n'abafana. Rero Mohamed Salah mumwitege, aho agiye kuja mu zindi kipe, avugwa muri Manchester United, muri Man City. Njyewe nyita 2G Rwanda, mukore subscribe, turabakunda.